rero impamvu mwabonye abantu bakuze twarungitse abafise imyaka 50 muri Dubai akenshi amakampani menshi yakira abantu bafise imyaka 18 gushika ku myaka 40 urenza 40 kenshi visa ntisohoka rero twebwe umuntu mu gihe abarenze iyo myaka arabivuga ubwa mbere akabivuga imbere y'igihe kugira ngo dosiye yiwe tuyirungike ukwayo tutayirungikanye n'izabandi n'iziyo misore abo bakiri bato arafise amafaranga make yongerako kugira ngo hashobore gukorwa operation yiwe kuko dosiye yiwe bayitreta ukwayo ariko kandi birakunda nivyo mwiboneye bagiye kandi bararenze imyaka 50 Okay. Hariho igihugu ca Kosovo n'igihugu ca Albania ariko kuri ivyo bihugu vyose turarindiriye amaviza y'abarishe ubwa mbere amanza sohoke. Okay. Turindiriye amaviza. Yeah. Babifuza kugura itike y'indege ko tubahaye ikaze muri Niban amatike y'indege tuyatanga ku giciro ciza cyane ku giciro atahandi ugisanga rero ndabahaye ikaze ku muntu wari we wese ahashaka kuja haba gutembera haba kuja ku kazi ahariho hose mu gihugu cyari cyo cyose amatike y'indege turayagurisha bushize nabonye mwarungitse imisore ariko no munsi nabonye abo mwarungitse batandukanye no mwarungitse mu nduheze umusabanye n'abantu babatama bakuze cyane eske Dubai n'abatama babareme kuja guhiga y'ubuzima mwaramutse cyane mwiriwe bivaye naho muherereye nkuko mutubona imbere ya kamera murabona umukobwa mwiza cyane cyane aho twaherekeje abagiye mu rondera ubuzima mu mahanga ariko kandi avaye uko atubwira bimwe muri ivyatumye tuba hano kuri aeroport Melchior Ndadaye reka banze atwidondore atubwire icyatumye dushika hano reka tubahe kaze kuri Agaciro Media. Murakoze mwaramutse canke mwiriwe aho umwe wese aherereye ku mazina banyita Dorine niyo nzima umukozi wa Niban Recruitment Agency nkaba njejwe ivyo gukata amatike y'indege. Okay, Dorine no munsi aho neza na neza twashitse isaha 5 ngaha kuri aeroport Melchior Ndadaye kandi ubushize mu nduheze twari ngaha eske no munsi naho twaje ngaha mu biki abadukurikirana kwa Agaciro Media batahuriki. Murakoze nkuko mwabibonye uno munsi twaje ku kibuga c'indege aho twari tuje guherekeza abagiye ku kazi muri Dubai nkuko mwabibonye bashika 8 no mu ndwi heze hari kuwa gatatu itariki 29 z'ukwezi kwa kane twari twaje aho twari tuje kubaherekeza bagiye mu kazi muri Dubai n'uyu munsi rero nico cyatuzanye twari tuje kubaherekeza. Ya uwadoye interview bushize yaratubwiye yuko hari habaye akagorane canke bimwe na bindi bintu bivaye n'intambara y'ikiraba muri Iran aho anako Iran ari igihugu kibaye na Dubai aho abantu benshi batayiko baraja Dubai ariko bakavuga yuko ubu akazi gahari abantu bariko baragenda neza kandi tukabibona nyene vraiment ko abantu bariko baragenda mbega muko murabona ikiganiro twakoze canke n'abandi mu bishobora ko bariko baragira publicité murabona hari abantu bariko baravyitabira kugira ngo baze kondera ubuzima Dubai. Ego cyane bivanye n'irya ntambara yabaye muri Iran abenshi bari bagize ubwoba mbere aho bibaza ko muri Dubai atakazi kahari canke atanuzosubira kujayo gukora benshi bibaza ko n'amakampani yoba yaramaze kugara ego ariko gushika uyu mwanya akazi barakora neza ubuzi burahari natwe murabona turabarungika abantu babandanya bagenda ego bushize nabonye mwarungitse imisore ariko no munsi nabonye abo mwarungitse batandukanye no mwarungitse mu nduheze umusabanye n'abantu babatama bakuze cyane eske Dubai n'abatama babareme kuja guhiga y'ubuzima. Murakoze cyane ico ni kintu abantu benshi ataco bazi ariko muri Niban turagitorera umuti aho mbere nca mpamagarira abantu kwitaho Niban
nibaze barahawe ikaze tubafashe bamenye amakuru abereye. Rero impamvu mwabonye abantu bakuze twarungitse abafise imyaka 50. Muri Dubai akenshi amakampani menshi yakira abantu bafise imyaka 18 gushika ku myaka 40. Urenza 40 kenshi visa ntisohoka. Rero twebwe umuntu mu gihe abarenze iyo myaka arabivuga ubwa mbere akabivuga imbere y'igihe kugira ngo dosiye yiwe tuyirungike ukwayo tutayirungikanye n'izabandi n'iziyo misore abo bakiri bato. Uko bigenda rero mu gihe haba hari amafaranga ategekanijwe kuri abo bantu bose kuri uwo muntu abarenze iyo myaka 40 arafise amafaranga make yongerako kugira ngo hashobore gukorwa operation yiwe kuko dosiye yiwe bayitreta ukwayo. Ariko kandi birakunda nivyo mwiboneye bagiye kandi bararenze imyaka 50. Okay. Nabonye vraiment harimo abafise imvi bashobora kuba bafise imyaka 50 irenga. Ivyo rero kuri twebwe twatangaye kuko nibaza yuko natwe turacyari bato mugabo amba Dubai hashobora kuba n'umutamasha kuronka akazi. Nakaye karyo rero canke kagohemwo kubitira abantu no munsi bashobora kubavuga ati twege imyaka yararenga indi dushobora kuroza kurondera ubuzima. Eske nimwo bahamagarira iki kugira ngo nabo baje kurondera ubuzima muri ivyo bihugu? Abo bantu bose bashobora kuba bafise uburyo bakabona boronka amafaranga ariko bivanye n'imyaka bafise bakabona ntijewe ntaho bonyakira. Ico no bahamagarira no kwitura ni Ban Recruitment Agency kugira ngo tubafashe tubasigurire tubabwire buri kimwe cyose uko bigenda hanyuma bigakunda kandi baba bakuze barenza imyaka 40. Okay. Nakaye kandi mbega ku bakobwa ndetse n'abasore mbona muronka abasore gusa mbega ubuzi bw'abakobwa bwo nta buhari? Ego turungika abasore gusa uyu mwanya turiko turarungika abasore kubera ko dosiye z'abakobwa turacazitreta barahari bararishe ariko vuba cyane nabo nyene turabarungika. Engamutse gato nyine kuyo nuza yerekeye abantu babatama mbega akazi baba bagiye gukora kaba kameze gute kugira ngo nk'umuntu kanaka ashobora kuzokomeza iganiro yikuriye avuga ati ese aka kazi no gashobora maze kugira hari n'ubuhe buzi bagenda gukora hamba atari banga? Oya ntabanga birimwo ni Ban dukorera ku mugaragaro uwari we wese arashobora kumenya icari cyo cyose ashatse kumenya muri Ban. Rero ubuzi baba bagiye gukora abeshi baja muri cleaning. Ego abatumva icongereza cha bigenda gute? Nta kibazo cleaning nta cyongereza bisaba nubwo wobuzi kirundi cyonyene nta ngorane. Aho bisaba kumenya icongereza ni muri delivery gutwara moto na security. Ego ibisigaye byose umuntu arashobora kubikora. Nashatse kugira ngo umuntu yumvise cleaning kubara ari icongereza ashobora kudatahura cleaning carico. Ego cleaning n'amasuku no gukora ivy'amasuku. Ego ku muntu adashobora gutahura mbe cleaning ni biki? Cleaning no gukora ivy'amasuku nibikorwa bijanye n'isuku. Okay. Ego ya Dorine nibaza yuko mugerageje kubasigurira abene igihugu babashaka kuja kurondera ubuzima muri ivyo bihugu. Mbega mwavuze Dubai mbega nta bindi bihugu bindi mushobora abantu bazokurondera ubuzima mwege mushobora abantu bakaprayinga yoba ari Dubai gusa canke bimeze gute? Murakoze ibindi bihugu navyo dufise hariho igihugu ca Kosovo n'igihugu ca Albania. Ariko kuri ivyo bihugu byose turarindiriye amaviza y'abarishe ubwa mbere amanza sohoke. Okay. Turindiriye amaviza. Ya Dorine ambata kandi kantu mwamwibagiye tworangiza ikiganiro canke ambara kandi kantu mwoshobora kwajutako kugira ngo turangize ikiganiro? Ico no kongerako nashaka guhamagarira abantu bose yaba bafata ingendo ahatandukanye abaja muri Dubai igihugu cyari cyo cyose babifuza kugura itike y'indege ko tubahaye ikaze muri Ban. Amatike y'indege tuyatanga ku giciro cyiza cyane
ku giciro atahandi ugisanga. Rero ndabahaye ikaze ku muntu wari we wese ahashaka kuja, haba gutembera, haba kuja ku kazi, ahariho hose mu gihugu cyari cyo cyose, amatike y'indege turayagurisha. Okay. Mbega nyine nkaho kantu uvuze ko itike y'indege, mbega ko hariho umuntu ashobora kuba yarapurayinze nko mu yindi agence, arashobora kuza kugura itike iwanyu? Birakunda? Ego cyane. Mu gihe umuntu afise visa, nimba yoba yaciye nko mu yindi agence canke baramurondereye visa abandi bantu, arashobora kuza kugura itike y'indege iwacu, nta ngorane niwe. Okay. Murakoze cyane, tubashimire. Murakoze namwe. Reka tuzosura kuri kiganiro. Ati tuzosura kuri kiganiro. Mutuzana ngaha mutugarukana ku rohika abantu. Murakoze cyane, niba twicaye turi ku kazi tuzobitura, turabashimira Agaciro Media ko mutwitaho. Murakoze cyane. Bakunzi b'Agaciro Media, nkuko mubibona nuko twamatuko twerekeza abantu bagiye Dubai, tuba turi kumwe na Niban. Rero abataragira subscribe kuri Agaciro Media, muyaboneshe muri beshi. Tuzosura ku kindi kiganiro naho ubutaha. Bye bye.